Mu ntara ya Gitega umunyagihugu yitwa Ninahazwe Nestor Batazira Gasazi w'imyaka 30 yarishwe arashwe n'umupolisi yitwa Iradukunda Ozias mu bunwero bita kwihuriro ku mutumba Kibungere muri komine Nyabihanga kuwa gatandatu heze. Amakuru ava Nyabihanga avuga ko uwo mupolisi yari yiriwe arahohotera abantu bari muri ubwo bunwero. Mu nyuma niyo yasaba inzoga Ninahazwe Nestor Batazira Gasazi ngo amusomye aravyanka. Aya makuru abandanya avuga ko yaciye aja gutora inkoho kuri paruwase Kibungere ari naho asazwe acungera umutekano. Agarutse yaciye amurasa amasasu menshi ku mutima acaracikana. Uwo mupolisi nyene gukora ibara yaciye afatwa n'igipolisi ahinyabihanga. Ku munsi wa gatanu heze uwitwa Karikunzira Pascal Batazira Nyamirende w'imyaka 30 yatowe ikiziga aho bita Mugika ku mutumba Kanyami muri komine Ngozi mu ntara ya Butanyerera. Amakuru dukura muri komine Ngozi avuga ko uwo muhisi yari yiriwe arashwana n'umukenyezi wiwe, niho umwe mu babanyi yaza kubangurukanya hama Karikunzira Pascal amukomeretsa ku kuboko n'imbugita yari afise. Mu gatondo ko ku munsi wa gatanu heze niho Karikunzira Pascal yatogwa ikiziga biboneka ko yari afise ibiguma mu mutwe. Umuntu umwe yarafashwe n'igipolisi cyo mu gisagara ca Ngozi. Uwa gatatu uruganda rwa RPA gwamenye ko yishwe muri indwi twaraye dusozereye n'uwo mu ntara ya Gitega yitwa Etienne Nshimirimana w'imyaka 33 yatowe ikiziga mu nzu yiwe ku mutumba Bubaji muri komine Gishubi kuwa gatatu heze. Urupfu rwiwe rurimo igifungo cinshi. Abajeje intwaro bavuga ko yoba yari yahuye ivyo abanyagihugu bamirira kure, bakavuga ko Etienne Nshimirimana yishwanizwe n'abantu bataramenyekana bafatiye ku bikomere yari afise mu izosi, ahubwo bagasaba ubutungane kugira amatohoza ataho ahengami.